inomero ijana agakoni ubusa gatatu yo kuwa gatanu Myandagaro umwaka wa 2025 rigena abagize urwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi. Umukuru w'igihugu yihweje ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi, yihweje ibwirizwa inomero 1 agakoni ubusa 9 ryo kuwa 17 Ntwarante umwaka wa 2005 ritandukanya imirimo ya politike n'imirimo y'ubuhinga, yihweje ibwirizwa inomero 1 agakoni ubusa 5 ryo kuwa 17 Ntwarante umwaka wa 2025 rihindura ibwirizwa inomero 1 agakoni ubusa 9 ryo kuwa 13 Munyonyo umwaka wa 2020 ritunganya ivyerekeye intwaro muri rusangi, yisunze itegeko inomero ijana agakoni ubusa 2 ryo kuwa gatanu Myandagaro umwaka wa 2025 riringaniza ingene urwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi rukora n'imirimo yago, abishikirijwe n'umushikiranganje wa mbere, abigiye inama n'icegera c'umukuru w'igihugu ashinze. Ingingo ya mbere, haragenywe ubwa mbere umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, umushinga mateka Leonidas Ndaruzanyi. Ubwa kabiri, umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba, umufasoni Marie Chantal Nijimbere. Ubwa gatatu, umushikiranganje w'ubutungane agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira, umushinga ntahe Artemon Katihabwa. Ubwa kane, umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, iyinjira ry'u Burundi mu miryango yo mu karere no gufashanya mu iterambere, umushinga ntahe Edouard Bizimana. Ubwa gatanu, umushikiranganje w'ubutunzi, ikigega ca leta n'ubutunzi bufatiye ku buhinga bwa none, umushinga ntahe Alain Ndikumana. Ubwa gatandatu, umushikiranganje w'ubutare n'agataka, amasoko ntanga nguvu, amahinguriro, ubudandaji n'ingenzi, umushinga ntahe Dr. Hassan Kibeya. Ubwindwi, umushikiranganje w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, umufasoni Kaliniya Mbarushimana. Umunani, umushikiranganje w'inyubako, uburaro rusangi, ugutwara abantu n'ibintu hamwe n'ibikoresho, umushinga ntahe Jean-Claude Nzobaneza. 9, umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi, umushinga ntahe Dr. François Havyarimana. 10, umushikiranganje w'amagara y'abantu, umufasoni Dr. Lidwine Baradahana. 11, umushikiranganje w'akazi, abakozi ba leta no gutegekaniriza kazoza abakozi, Lieutenant General wo mu gipolisi Gabriel Nizigama. 12, umushikiranganje w'ugwaruka, inkino n'imico kama, umufasoni Lydia Sekera. 13, umushikiranganje wo kumenyesha amakuru n'ibinyamakuru, umushinga ntahe Gabi Bugaga. Ingingo ya kabiri, ingingo zose zahahora ziteye kubiri n'iri tegeko zirafuswe. Ingingo ya gatatu, iri tegeko ritangura gukurikizwa umunsi rishiriweko umukono. Bigiriwe Igitega kuwa gatanu Myandagaro umwaka wa 2025.